Warubizi. Kaze mu kiganiro cacu abakunzi ba Warubizi. Nibaze yuko mumeze neza, je meze neza. Abantu bimana nababwiye yuko ari umwaka mushasha n'ibintu bishasha. Murabona yuko ndi mwibarabara ndiko ndagenda kuramutsa famille Kazungu. Abantu barasavye intahe ya famille ya Kazungu, donc Kazungu na Emelyne. Rero ngwino tujane. Rero nagira ndabaha ikaze, ariko avant yuko ndabaha ikaze nashaka nshimire abantu bose baravye ikiganiro ca Edgar. Nukuri mwarakoze, thank you ku ma feedback. Nabonye abantu benshi banyandikira bambwira ati dada wakoze. Aba jeune turagushimye ku biganiro by'abajene umaze imisi udushikiriza. Nukuri Imana ishimwe, niyo ntumbero ya Warubizi. Ni kugira abantu bahinduke, abantu basubire kugarura ivyizigiro. Rero abantu bose baravye ikiganiro, Imana ibahezagire. Abatarakiraba, please go back and mukirabe kuko ni ikiganiro vraiment impeccable. So kaze tubane mu kiganiro cacu kandi Imana ibahezagire. Let's go. Twahageze. Let's go. Warubizi. 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 Christ Life Center. Warubizi.
kaze rero bakunzi ba Warubizi mwabonye abatumire bambe n'umunsi ariko jewe nabagendeye mu rugo rwabo kandi murabona ko banyakiriye neza ndabashimiye kaze mu kiganiro cacu murakoze cyane mumeze neza nukuri turashima Imana nagira ndabashimire ku nzimano kunyakira neza na timu ya Warubizi karibu iwacu ego nkuko mubizi twaba dutangiye ikiganiro dusenga nashaka nsabe umwe muri mwebwe adusengera reka dusenge Imana turagushima Mwami Imana turashima ukugira neza kwawe turashima urukundo Mwami Imana udukunda urukundo rutagira uko bovugwa mu izina rya Yesu Kristo turashimiye umunsi mwiza waturemeye ngo tunezererwemo turagushimiye kubw'abashitsi beza durungikiye none Mwami turakwingize ngo ubahe kugubwa neza umwanya waza kumara muri runo rusago rwacu Imana nzima Imana bubasha n'ubushobozi reka ibintu byose biza kubera hano ikiza gukorekera hano cose tugishize imbere y'inyonga zawe reka muhemu wawe amanuke bariwe agaba aganze hose byose ibikoreka byose bibe bikozwe na muhemu wera muri twebwe urakoze kubwo kugira neza kwawe reka Mwami Imana nzima ibiza kuvugirwa ngaha bize bigira ikimazi benshi bize bishoboze benshi kumenya ko hari Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera urakoze kugira neza icobero n'inganje Imana kubi byawe ubu nibihe bidashana mu izina rya Yesu Kristo dusentuze kandi twizigiye amen amen kazi mu kiganiro cacu rero Warubizi merci nashaka mutangure mwidondora kuko ndazi ko hariho abantu baravye ikiganiro ubwa mbere batabazi kazi jewe amazina ni Elvis Kazungu nkaba mbaga ego akaba ari umufasha wanje arivuga amazina nanje nitwa Gahimbare Emelyne ndi umudamu mutandukanye wa Kazungu Elvis ego abantu boba batazi ino famiye Emelyne ni umuntu umaze gutumira muri Warubizi na papa Kazungu aramaze kuza ariko igituma nagarutse cane n'umunsi naje kubaramutsa intahe yanyu yaragize impact nini cyane kuri Warubizi antuka niyo ntahe ya mbere mu biganiro tugitangura gukora ikiganiro Warubizi niyo ntahe ya mbere ya abantu bakomanse ko nashaka bitubwire ko gatonya ubuzima ingene bwagiye buragenda kuko ndazi ko hari ikintu cahindutse tudugire ngaho utubwire kuva uje muri Warubizi ijya ntahe byagenze gute yo basha jewe naratangaye cyane reka manzi ndabashimire ko mwari mwarantumiye kijya gihe muntumira kijya gihe ubwa mbere sinari yinzi neza ivyo nzovuga ivyo nzopartaja kuko ubuzima bw'umuntu kugera ku myaka mfise nahatari myinshi cyane usanga ari ibintu byinshi yagiye aracamwa ariko ndashima Imana ko ivyo yampaye gushobora gupartaja vyagize abantu benshi bifasha sinari bwatahure ingene iyo umuntu aseruye ico Imana yamukoreye bitabara bari ngaho hanze umuntu atabazi kandi nkavuga nti aho Imana je yankuye n'ivyo yankoreye kuba yoshobora kubikorera abandi biciye kuri video gusa baravye utavuga ngo nabantu twahuye amaso mu yandi hari amatemwanyaje wigeze kumpa ukambwira uti ujya mu mama twabonye mwazanye muri Warubizi yaradufashije ivyo yavuze byaraturemye imitima nukuri nta shimwe rirenze rijya umuntu yoshobora guha Imana nuko ivyo nabayemwo ivyo naciyemo n'intahe natanze biriko birafasha abandi amen amen ivyo vyaranezereye cyane amen n'intahe ziracaza la fois passée narakiriye intahe ikomeye cyane gose mu kiganiro ndaza kuyivuga abantu
bayumve ingene naje ndatangara ikiganiro twakoranye carantangaje kandi naravuze ngo nzotumira papa Kazungu nukuri nabivuze mu kiganiro ntaramubaza ariko n'umunsi yaje mu kiganiro Warubizi naho watwakiriye iwawe papa Kazungu ndaguhaye ikaze kandi mu kiganiro murakoze cyane kunyakira muri Warubizi ego ingene mama Emelyne mu ntahe yiwe yaratubwiye yuko wamubereye wihanganye mu rugendo mu ma challenge mwariko muracamo so nashaka rero utubwire ubwo rugendo ingene wari rumeze Kati murakoze cyane si byoroshe kuba umuntu yo ubwo rugendo kuba noruvuga idonido kuva ndarutangura canke turutangura gushika aho tugeze no munsi ariko ico nibaza co nuko ndashobora kubivuga muri make igikuru nuko abazobikurikirana abazoraba iki kiganiro abazocumviriza byogira ico bibafashije kuko hariho turabona abantu bagenda mu mabarabara ukabona basa neza barakeye mu maso mugabo ugasanga mu mitima yabo imitima iriko iravirirana kuko baba bibaza ko ivyo ariko baracamwo ari ibikomeye cane ari ibintu biruhije cane muga iyo bumvise abandi baciye mu bikomeye kuruta ivyo barimwo bakabona barashobojwe kubivamwo baraheza nabo bakarema akavuga ati nimba bajya barabivuyemo natwe birashobora ko twobivamo rero jewe nta kintu novuga ko noba narakoze gitangaje atari uko nahanze amaso Imana amen narageze ku rugero mbona ko jewe nka jewe Kazungu Elvis nta kintu na kimwe nokora ngo nikure muri iyo situation narimo ndabona ko jewe ico nkora nuko ko namaze kugirirwa ubuntu bwo kumenya Kristo kandi namwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje nkamwakira uwo Kristo bwiwe akoresheje umufasha wanje donc niwe yabaye yantwaye mu gakiza byose niho vyugariye kuko yamfashe ukuboko nkiri mu kaboregwe ndara mu kabare Kristo aca kuri warambura ati mubarire ko adahevye ivyo arimo kuca witahira iwanyu wewe aca yisubirira muhiri wabo kuko Kristo yarazi urukundo ndamukunda naho nari muri ivyo tutabihurizako yarazi ko muri jewe ndamukunda urukundo ntashobora kwemera yuko agenda iyo Kristo ahuje abantu abahuza kuko si ibintu agira ngo aratomboza yaba yarabiteguye abazi uyu ndamuhuje n'ujya kuko uyu hariho ico afise uyu adafise hama uyu naho hari ico afise ujya adafise ni ukuzuzanya yaraduhuje kugira ngo aza nkure mu byo narimo nta kindi kintu je nakora nako kaboregwe gusa nikundira icupa nibera mu kirabo nirigara Kristo yarazi yuko uzoshoboza kubivamo ari umufasha yantore mama Emelyne none ntiyanywa twarasangira muga ntiyanywa nkuko je nanywa we yaraza tukicara mu kabare akaryoherwa no kubona turi kumwe muga je nkagira ikibazo cyo ko ntangoye kunywa ntashaka guhagarika hagera ko dutaha akambira ngo dutanka nani hageze ko ntwareye nyakunywa bigaca ibintandaro yo kugira gute yo gutangura gushwana gatonya mama Emelyne urumva ko mwasangira kandi nawe urumva warakunda yuko ujana n'umutware wawe nagira umbwira ikintu nyabake cyahindutse kugira umubwira ati udahagaritse ngataha muhira en fait
je icatumye ndamukunda bwa mbere coco yarantwenza ari agréable cyane abamuzi abo bahora bazisangira ndetse nabo turi kumwe mu gakizo no musi bamuzi nk'umuntu atera inkuru umuntu ari agréable aryosha ikiganiro rero ico gihe akibushwe n'inzoga urumva harimo uko kuntu bamukunda bikanka ko ava hasi ngo atahe kubera ko abashaka ko bagumana nawe bariko baramuha baguma bamuha bamwongera nawe akaryoherwa n'ico kiyago n'ico gikundi iyo groupe jewe urumva tumaze kumenyana twamenyanye turi je nari mu wa gatatu muri université nari mpejeje wa kabiri ninje mu wa gatatu nawe ari mu memoire juste hajya bakiva muri training hanyuma birakomera tumara imyaka 2 turi kumwe haragera ko je mbona yuko ifoko dufata responsabilité quand même jewe urumva muri uko gukundana ndatwara inda ntangura ndabimubarira aravuga ati nta kibazo gihari dutegura urubanza ruzogenda neza mugabo ko jewe nabishizemo ubuserieux uko engagement nafashe ndayihagarara ko kandi nkashaka yuko tubikora neza yarafise akazi keza yakorera abanyamahanga ahembwa neza amafaranga ku muntu akiri muto ubona ko yodutunga akatwubakira urugo rwiza mugabo rero ayo mafaranga atanguye guhembwa niyo yaciye atuma yinjira cyane kubera ubu asigaye afise amafaranga yo kwisororera no gusororera babagenzi biwe urana kakantu k'umuntu akiri jeune ashaka ko impressiona ndibaza ko impressiona abagenzi gusororera babagenzi bahora basangira kwirigara donc nawe nyene abereke ko hari ico Imana yamukoreye kakande ko jeune nyene ariko usanga atari vyiza influence mbi igikundi iryo rigara rikamutwara cyane kurusha uko yiyinvestisa muri bimwe twavuganye ko tugiye kwiyangajamo haragera igihe ndabona ko urubanza amatariki twatanze ariko aregereza we ntaraba ready nta kintu ubona ko ariko aripangamwo nkuko jewe mfise pressure kuko iyo umaze gutwara inda ico gihe twabona ari bisanzwe still nicaha vraiment ariko twabona ari bisanzwe vyari vyeze cyane aho umukobwa aja kurongorwa ari enceinte inda ikitaraboneka bakabikora neza akiteturura navuga nti muri uko nyene biri reka tubikore nkuko abandi babikoze tugende directement muri mariage dukora urubanza twarakundana cyane vraiment ico abatuzi aho Elvis ari bari bazi ko meme ari nyuma aho memari bari bazi ko Elvis ari nyuma rero twarakundana kandi abantu bose bari batuzi kuri université muri quartier aho kazungari niho nabandi canke nubwo tutaba turi kumwe aho bari bazi ko ndaho hafi ari nyuma yiwe cyo kimwe rero numbonye jewe ariko kubera guhembwa amafaranga menshi akiri muto ntihagitangura akazi ka mbere nta responsabilité aragira nyene uvuge ngo hari ibintu ategerezwa gukora bimutwara ubu niho ndabitahura kijya gihe nabona ari irresponsabilité nabona ari kutitaho harageze igihe ndibaza none aramenda canke arankunda canke kubera iki cagikundi yarimwo ya ambiance yarimo hari hageze aho yiyofra akofra n'abagenzi sans limite uko rero kugenda uko aragenda aribagira complètement yibera mu buzima bwa ambiance icabiteye ahanini nuko atanakorera Bujumbura urumva ntitwabonana kenshi ngo nshobore gushiraho na frein nshobore no kurondera ingene nogira gestion rero yatanguye gukorera mu Cibitoke ca Rugombo amara igihe kirekire ari yari akaza weekend nka rimwe mu ndwi zibiri gutyo onye inda ikagendira kura jewe muhira narababwiye yuko hariho umuntu kandi nshaka kuza kumupresenta ariko ntabe disponible twavugana nkumva birimo arabishaka kandi he serious about it ariko mu bikorwa nkabibura kubera iki cagikundi urumva haragera igihe ndamubwira nti je rero uko ibintu bimeze gutya wowe nanje
reka tubivavanure hakiri kare kuko tutabikoze gutyo ngiye kwambara ibara muri iki gisagara. Atangura kugira ubwenge nyene bwo kuvuga ati reka nikosore. Byarafashe urugendo rurerure ariko already ngaho onye urubuto nari natanguye kurutera kuko dushobora kutabandanya urugendo hamwe. Papa Kazungu amaze kukubwira uko naryarigara gute wabaye ready yo kureka ivyo bintu? Kwanza ndakubaza wowe warabiretse kugira ukore ico madama gusavye? si ikintu coroshe, nibaza ko abantu banyoye icupa bontahura cane. Si coroshe guheba inzoga. Guheba inzoga utavuga ngo uzihebeshejwe n'amagara make canke ngo ubuze amafaranga yo kuzigura, ariko kubera urukundo ndamukunda ambariye ko ntahevye canke ntagaba, ubwa mbere atanga kumenya ngo ngabanye, ntangura kwigira inama. Narashobora guheba lendi, uwo munsi wa mbere ugahera nkarya umutima amenyo, mugabo naho nabona n'ikamyo ivuye kuzirangura nkaca umutima ukamvamwo. Kuwa kabiri nkaba ntigira mpebe nk'indwi yose, muga kuwa gatatu bikanga nkasanga nasubiye. Rero nuko kuntu nakorera ruguru ntari mu Cibitoke n'abandi Bubanza Makamba, nabona umenga nta probleme ho ntambona, nkasanga nagumye muri vya bintu. Naza muri weekend i Bujumbura, naza dukumburanye kubera asanzwe azi yuko nakangirira ikigongwe, akemera ko tujana mu kabare, akabazi ngo mpava ngena nywe zibiri, nta ko yansabye kugabanya. Mugabo ikizira kwa gukorokeza imajyambere mu kanwa. Wacubandanye. Rero mu nyuma Imana irangirira ubuntu, uwe arabandanya aratera yindi ntambwe yukumfasha. Araterereza amasengesho igisagara ca Bujumbura, aratereza amasengesho atana kimwenze gushika nahaje no muri foyer de charité kwa patiri Amando. Umunsi umwe nza numva bambare ko mfise rendez-vous kuri foyer de charité. Rendez-vous je ntigeze nsaba rendez-vous, mfise rendez-vous yi ngo hariho ngo ekute ngo ababikira babita guta ba sœur sinzingana babita laïque, sœur laïque. Rero harimo umwe w'umugenzi, umukuzi no umugenzi wacu twabana, Sœur Diane, ati uzogenda kugirire ekute. Uwo munsi naragiye kuri foyer de charité. Wana uvuye kuri Avenue Université ugafata kajya agapave uja kuri foyer de charité. Naragiye agapave kose ndagaheza, nkatarinjira mu rupangu rwa foyer de charité, ndamerereza umubiri wose cansubira inyuma. Ntiwabaye ugishikana? Narasubiye inyuma, narumvise kabisa ko hari ibintu bitagenda neza, cansubira inyuma. Muga ndiyumvira nge mpava ndabimusigurira biranga, ca ndasubirayo kandi ndagenda ho ndajya umutima amenyo ndicara. Ashaba abasere babiri barangirira ekute, baransengera, baca banambwira ko bansabiye rendez-vous kwa patiri Amanda. Basigurire ekute icari umva ni nka counseling. Uragana mukicana bakakubaza ibibazo mu buzima ko baba basanzwe bafite information, kuko yaragiye gusaba amasengesho, barabizi ivyanje, bo bagashaka kumva ko mpava ndababwira ikibazo kugira bace basenga bavuga ati nawe aracemera arifuza kukivamo. Ndabibabarira nababwira nti je kabisa icupa ryaramboshe, ndashaka kubivamo ariko bikananira, nimumfashe musenge Imana inshoboza. Rero buhoro buhoro, mugabo icyo gihe hamaze gutangura ivyo masengesho, hajya amasengesho n'ukuri arafasha. Nagenda hinduka buhoro buhoro. Bimwe byo gutasamana n'ijoro, je bahora baza kuntura abapakisani twakorana, baraza kuntura 6h mu gatondo, ntashe saa 10 y'ijoro. Akambwira ati wewe basi reka kunkunda jewe, banza wikunde.
none wowe utahe saa 10 ucija ku kazi saa 12 nagera nkashika ku kazi kubera nakora n'abapakistani nibo twakorana muri office imwe mugabo wabadukoresha twese bari abanyakenya military police abanyakenya bagaca bankunda bagaca basanga mu biro amaso ari rouge atukura ndiko ndihunyiriza ko ndibuka umunsi umwe umu kapitene yari muri yete nico gihe yitwa Shadrack umunyakenya yaraje yarankunda cyane araza bwana Kasungu mbone macho yakomeye kundu ndambwira nti sijui siku la vizuri usiku wa jana sasa mimi na hata harufu ya kilinyota mugenzi bo bikire bashita mu kilinyota mugenzi una harufu ya kilinyota mugenzi sasa mimi naona wewe ondoka nyumbani nenda ukapumzike utarudia kesho nchandonka karuhuko gutyo wenye nacanshira mu modoka yiwe acaranduga no muhira twamucitoye kuri seti haragera igihe nabo dukora ahubwo no munsi harampora niyubaza nti mana sinzi ico nzo gukorera kuko ndagushimira nakazi urakandindira yumvira muri UN nta by'imblage vyabamo nta byo gufikinisha umukozi urakora canke ukagenda bakazana uwundi ariko jewe Pakistan Iqbal Muhammad nkamara iminsi 3 ntagiye ku kazi muri UN bagatanga report agaca barwe unjustify ko yari yantumye kandi atantumye Imana irandinda muri ubwo buryo haragera igihe rero kumva amasengesho biraca ndibuka uwo munsi kuri foyer de charité hari habaye yari dimanche ya nyuma umupatiri yari yajava muri Benin ariko hakunda kuza witwa Jean Priya ico gihe hari haje uwundi yitwa Emmanuel Bayili sinzomwibagira uwo Emmanuel Bayili dimanche ya nyuma rero yari ya dimanche haza abantu bavuye mu gihugu cyose ibimuga bakaza babizanye ngo abasengere bakire menga vyabereye hano kuri stade sini kuri terrain kuri foyer de charité nyene hariho ikibuga niho bari bubatse amatanda je kintu cantangaje rero uwo munsi je programme yanje ya dimanche ico gihe ntari bwanakizwa dimanche nava 6h mu gatondo nagiriye ubuntu na vyashoye ko mvyuka naja kuri Saint Joseph gusengera nugusenga ko ari umenga ni report umenga nuko information bwo kumenga ugiye gusenga gusa mbwa uragenda ukicarwa cyusinziriraho nyene mu ntebe nagenda niyo ari programme yanje nkagenda nkitaho mu misa Saint Joseph sambiri tuba duhejeje nkaca nitahira nkaca nitegura nkanywa kaye nkaca mfata nkanagura amagodiyo yanje nkaca nja kuri kaminisfere kwikinira umupira twaheza gukina umupira amasaha 7 dusha twicara kwa Ndizeye ibiyere gushaka nka saa 4 y'ijoro ini yari programme yanje ariko uwo munsi dimanche mu gatondo wa mugenzi waca baharuguru yacu aho kuri seti mu Cibitoke cousin wa musere Diane wo kuri foyer de charité nza numva mu gatondo ku muryango jana ngani hari na dodo nja kuraba sangani yitwa Lewis sangani Lewis ntariri jambo yambaye ngo bana ngo kizenge jana ko banyita muri ngo kizenge ngo sasa ngo piko kanisa ngo piko mubiri ku foyer de charité ya ngo umusiza kwa biryosha vraiment ngo raba witegure ngo tujaneye nta no kuvuga kwiyumvira za programme zanje namubwiye nti okay kumbe barabigiye inama barabivuganye ni nawe yamukonexe kuri uwo mukuzine wiwe uwo musere layike ni programme bahanye je batavyonze je ncanda vyakiruka nti okay ntireka rero baze madame ko tujana hamace twitegura ngo sawa ngo nibaza ko avyemera kuko barazi ko babivuganye ca namubwirira acamwe ngo okay ngo reka twitegure rero ca turitegura no kuri foyer de charité icyantangaje nsanga hariho protocole kuri foyer de charité batubika intebe z'imbere
je ncambona banyicarisa ahantu uve ku ranje ya mbere ku ntebe igira we wicaye ku ntebe ya mbere je nicara ku ya kabiri Lewis yicara ku ya gatatu ku mutima nangura kuva nti iyo yose ibintu nkamura mu maso kana kumenga ari ikintu abiziko Ego. ndawa nti ntaco ngira ari binkiza nta mahoro kana mwatanga ukuntu basenga haragira igihe bazana kimwe bagena kimwe kiba kiri mu myotsi kiri mu myotsi na Eucharistia hariho muri babasere babiri bangirira ikuti umwe niwe agenda aravuga ngo Yezu ngo akoze kuri uyu n'uyu uwo mupatiri Emelyne Bayiri arasenga akavuga ibi ko biraba hamo layike nawe yitwa Lidwine agaca interprete ashitse imbere yacu acavuga ngo abakira ngo sabagwaye ingwara zo mu buryo bw'umubiri gusa ziboneka ngo hariho n'abakira ingwara zo mu buryo bw'impwemu ngo hari ababohwa acavuga ngo hari nk'uwaboshwe n'impwemu mbi z'akaboregwe kandi zo mu muryango ngo arakize uyacarandaba cyarama none je inzoga cenye mugikorane cy'abantu je inzoga cenye kari kakiboshe ni je inzoga cenye baca barana ba mugenzi Lewis baca baratwenga Lewis acambira ngo akira ngo vuga amen cyarama ni amen mangana yevuga amen nyeme harimo n'umuhari twavuye uravyibuka kujya munsi Satani ni mubi wala kumukorera amafaranga mwa ntumenye amafaranga yacu twavuye aho kuri foyer de charité n'amaguru gushika muri quartier 5 tutagira ya bisi jubire jambo ndafunda vyibagiye njya mwana w'imfura irona tukamwakirana agaheka nanje ndibuka ko ntahangwa ku kiraro mwashina mukubita ngaha tunaondoka n'amaguru mpaka muri quartier 5 dushitse twere dufise irigara ry'aba abajena muri quartier 5 twasorora ama weekend haba hariho babiri baramukiwe samedi na dimanche rero iyo samedi na dimanche araramukiwe umuhungu umwe kwa rubengebenge jencha ngena dushika muhira nca ndamusigaho n'umwana jencha ngenda kwa patiri mu kabare nshitseho abo bahungu b'abagenzi aribo baramukiye gusorora twari groupe nini baca bahamagara umuserveur baramuhamagara simvuga izina ry'ingene bamwita baramuhamagara araza aca ngo Elvis yamaze gushika yarazi icupa nkundi rya rijya aca azazanye Kinshasa Primus Kinshasa azayiza cyane mwantoya nzanira koka kuva uwo munsi okay reka dusubire mwaho nzanira koka kwanza aho hantu barakuzi nagira mbandanye ego nzanira koka uwo musebe nyandaranda ngo wagwaye ntoya ntiwe nzanira koka none unywa cyane jenywa koka arazana koka ikanya arayugurura icantangaje abo turi kumwe naranyoye koka zitatu ataje amwe nimwe barambaza bari batangaye byari ndavaho ndataha ukwezi kurahera twama dusangira nywa koka madame nawe arambwira ati naho uzihevye kuko nashitse nshikambwira mama na mama yarazi ko nshitse andonderera ikiyere mama wakubyara mama mbyara ego nawe arazana ikenda mbwa ntoyaye mama nti nahevye umva ngo yabisengeye kuba muri 90 na kangahe yavuga ati oyaye mwana rega kamwe ntaco nywa ko yarazi ko no bandiko ndamubesha ego ndaba ntoyaye mama nti nukurije nahevye ntisinzosubira umva hamwe nyene umuvyeyi aryoherwa indani
mugabo madame dushitse ndabimari dutashe iwacu damari je nahevye ati naho wahevye rero ntuzoheba akabari ati uku kwezi kumwe canke abiri ya mbere kuko ni waheba akabari ubu nyene umunsi uzogira erere na gatoyi ukaja mu kabari ugasubirayo ugacubona abandi bariko baranywa amahirwe ni menshi yuko nawe ucusura kunywa ariko bandanya ujeyo kujya wamujayo imisi yose ujeyo hanyuma ni ntambara mu mutima bafata ibyo bafata nawe ufata iyo koka umutima wemeze ni koka nta kindi nzosura kunywa ni koka sinigeze mpagarika aba grand frère tugahurira mu kabare bene ibiki kuri kunywa koka niyo nihereza kasha muhe primus azwa kuna primus ishushe Kinshasa ntoya nega narahevye ngo ahugira ngo utwiyemeze ko ngo wahevye uce winyavya mu citoke unywe aho tutakubona ega nta kibazo na kimwe kuko bose muri famille bari baramaze kunshira urubanza bataco nzovamwo kubera inzoga je ndazihevye kubera umufasha Imana yampaye amen amen nico gituma ivyakurikiye nanje navuze nti yaramfashe ukuboko arankura mu vyo nari mbohewemo yarambohoje nanje kizoba cose nzokora ibishoboka byose nta conyibagiza aho yankuye amen amen sinasubiye kunywa inzoga ndibuka ni itariki hari itariki 27 z'ukwezi kw'icenda 2007 ariko sheri hari ahantu nshaka kugukosora gatoyi nibaza ko wibage twebwe twarabatijwe mu mazi menshi muri 2008 muri 2006 muri Zion Temple mugabo ntaho twigeze duhagarara mu gakiza ngo tubigenderemo twabandanije kujya nyene vyari bimeze urazi ko ari mpamvu wibagiye urazi ko ari byo aho hose twaja aho bantwara muri Faido Charité nari narabatijwe mu mazi menshi twese twabatije umunsi umwe twarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ariko je nagumye nywa amwe byo kunywa umengo unywa winyegeza abantu ndibuka ko twabanza kurindira umupasiteri wa nyuma yitwa Rutonda muri Zion Temple niwe yasohoka ubwa hanyuma arenganye turi kwa patiri twateretse amakoka hejuru ku comptoir tugaca dukura tugasubizaho inzoga turiko turanywa rero ico gihe niho novuga ko niwo munsi nakiriye agakiza by'ukuri yes wahagaritse naciye mpagarika burundu sinasubiriye iby'inzoga kuko nta kindi kintu jewe n'ukuri jewe ubwanje mvuga nti ikirubanza nta kindi kintu novuga ko nakora conkura mu gakiza uretse izo nzoga nta kindi Imana ishimwe n'ukuri nashaka ndababazi kibazo nshaka mwese mukinyishure kuko nibaza ko ufise side yawe namenye afise side yiwe ico gihe uhagaritse urumva mu rugo n'ivyari bimeze neza hariho changement yabaye byaciye bibandanya gute kugiye kandi murakoze cyane ni kibazo ciza mpagaritse inzoga jewe narahagaritse complètement kandi ico gihe na madama caramfasha duhagarikira rimwe je ncamba umuntu wa wundi w'umuriro udasanzwe mu gakiza nkabyuka kusenga abasengesha asizere ahera saa moya nkabyuka saa 11:30 fise umuriro wawo nca ndondera ingene noronka ibikorwa nkora mu ishengero urana muntu akija mu gakiza umuriro abafise wo gukorera Imana nca mba muri uwo muriro mugabo harahera igihe umunsi umwe ico gihe nari nkorera i Bujumbura ntashe mvuye ku kazi asha zasanga ndagiteretse umusheri wanje yiteretse icupa asha kuri barza yiteretse icupa rikanye n'akarahuri
nanka gukube je mu buzima bwanje ndanka kumushavuza ndirinda kuvuga ikintu nca gukora ikintu cyo mushavuza muga byarananiye kujera ndamubonye yiterese irenge nanka kwesha byarananiye kujera n'abantu wasubiriye ikintu yanyishuye yambare ngo shere ngwerego menye yuko je ntanywa nkawe ngo je ngo ni kamwe ko ngaha muhira ngo nkaba mpejeje nambwiye nti bash senze ni mbwa wamuzi inzoga ingene ari zibi ako kamwe gahamagara ka kabiri ntikigira kabiri urashaka kukanywa hama hagaca haza telefone y'uwo mukorana kubera wamaze kukanywa ako kamwe agaca kubwira ngo turahana ngo ntiwosimba ntubukiri wenyene ako ga pression kako kamwe wanyoye kagupushinga kugenda nivyo byatanguye kuba ariko ntivyabujije yuko jewe navuze narahevye sinsubira yaramfashije kubivamo mu mutima w'abantu yaramfashije kubivamo nanje ubungira ibituru yiwanje yo kumufasha mama meme sawa ndagusavye umbwire byahindutse gute ni igiki cagutumye ubisubira gusubira kuzinwa bon jewe objectif kugira ngo ndamufashe kuziheba kwari kubera ukuntu tubanye naye hanyuma nari mfise akantu kagakomere igikomere kitari bwakire urabona ukuntu twabanye nababwiye ko nanatwaye inda tutangura process yo kugira ngo tubane twiteye iteka ntivyashoboka hanyuma tugera yuko aheba inzoga nubundi tutaragira mariage tubana dufitanye abana babiri ariko tutaragira mariage mu mutima wanje sinzi nibaza ko hariho n'abandi baba baraciye mu situation nkayo bashobora kuba bafise ico gikomere kumbura ivyo ngomba kuvuga bizobafasha narabayeho ubuzima bwo kumwihora imyaka myinshi ubuzima bwo kumubabaza n'impaka imyaka myinshi ubuzima bwo kumusuzugura ubuzima bwo kudaha agaciro icyo avuga uwari n'icyo akora kubera mvuga nti naracikiye donc ndabigira base yo kugira ngo nitware uko nshaka mu rugo urabibona navuga nti kubera ko atanteye iteka kubera ko bitagenze uko twari twabivuganye kubera ko ajya ama raison yose aza akagutera en fait karakanyarigabo sinovuga ngo ni kubera ko yari yarakoze amakosa narayo ico camutera amakosa ko yari yagihevye byari kudufasha kubana neza ariko jewe kubera ko ntari bwashake guhinduka kubera ko ntari bwashake kumubabarira nabigumanye mu mutima wanje niyemeza ko nzobigendera until numva ndabihaza aho niho hahereye jewe kunwera muhira ndava mu byo kunwera muhira nkaza ndaja mu kabare nkava mu byo kuva muhira ngiye mu kabare n'abagenzi dukorana nkava ku kazi ngenda straight mu kabare n'abantu dukorana donc ntabe no kumubwira ngo sheri turasubira njanye na naka no mbaho ubuzima bwo kubaho umenga ndigenga nta mugabo tubana mu nzu byabindi yakora ata control gushaka ko twumvikana tujina nivyo nanje naciye ntangura gukora amaze kubivamo donc iba reversal aho namukuye ni je ndiko njaye still nkibwira ngo ntibimbuza gukora ntibimbuza kugira ama responsabilité y'urugo ntibimbuza kwifata uko neza kwifata ariko kuba bibona hanze it wasn't good nanwe itabi mu kabari nanwe inzoga mu kabari public ahantu abantu bambona sivyo kandi nkumva ni ibintu bisanzwe nta ngorane ndi cool ndi umunyabujumbura nta ngorane mama mimi aho nyene nshaka ngaruke kuri papa kazungu abarundi dufise imico dans Afrika turafise imico yuko umugabo abategerezwa kuba yubashwe kandi hari ivyo wahevye kubera wakunda urugo rwawe kubera wakunda umugore wawe ariko igihe wabihindura ntiwaje kubona ivyo wari witeze
birenze ko mama meme yarahindutse completely aba uwundi muntu tangura kunywa inzoga asubira kunywa inzoga itabi nashaka kumbwira ivyo bintu ngene wabi jenga jenze ingene wajera ivyo bintu kugira kandi papa Kazungu yari umuntu azwi nashaka kumbwire iyo period ingene wavyifashe. Imana niho ica igaragarira ko ari Imana. Imana irategura ibintu ikabitondeka ikabishira ku rutonde, hamwe hava A hakaza B hakaza C uko yabitondetse. Ibyo ntibyari gukunda iyo nanje mba nkiri muri byo, nitwa tukiri kumwe. Ariko Imana yabanje kumukoresha kugira ngo jewe nshobore kubanza kubivamo. Hama ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko atakintu na kimwe kizodushikira Imana itazi neza ko dushobora kucihanganira. Nico gituma yahereye kuri je ngira ngo yarabona yuko nzovyihanganira ko yari izi ko yampaye uko kwihangana. Je rero amaze kusubira mu nzoga kazaraja mu kabare nkuko yabivuze ntiyambara ikintu na kimwe, jewe nava ku kazi ntabyo kuja mu kabare kandi narashobora kuza nkava ku kazi direct muhira nkicara muhira nkiyumvira ivyo mu rugo, katangura kwiyumvira sindi bumwandikire ntanyishura, sindamuhamagara ntiyitaba, nkaba nti nakare kubera iki ndamuhamagara ndamwandikira ngira ndamubihirize umunsi we ko yahisemo kuja muri bigereka ndamureka yiryohererwa. Je nanje ngoma hamuhira ndaba umwana ndaba abana ntakindi ntamuhatahira Imana imushikana amahoro. Haragera igihe akampamagara akambwira ati sinshobora gutwara imodoka ngwino, nkafata taxi nkamusanga ahari nkaca ndamutahana tubaho uko. Ariko ico nshimira Imana yaciye intahuza ko jewe atakintu na kimwe mfise nokora kuri iyo situation. Imana iranyereka yuko niyo yonyene ishoboye ku reversinga guhindukiza ivyo bintu ikabikura mu vyo birivyo ikabigira bishasha. Ico gihe subiyima gatoye twamaze kuva muri Zion Temple twagiye mu yindi eglise yitwa Eden iri mu Nyakabiga. Nava muri quartier 4 5h30 zo mu gatondo saa 10:30 zo mu gatondo. Ico gihe namaze kuva muri UN, ico gihe nakora namaze gutangura muri manga nari muri nanasuye mu vy'amaradi. Ico gihe namaze gushika muri Conseil National de la Communication sense. Nava muhira saa 11:30 nkaja kwishengera mu Nyakabiga mu miga 6h mu gatondo, nkaca mpeza 6h saa 1 mu gatondo, nkaca ngenda n'amaguru pole pole baka na presidence ahiye nkaja ku kazi. Kuko ico gihe narabayeho ubuzima butoroshe kubaho, kuko muri quartier abantu baramvuga twadusanzwe dufise imiduga ibiri. Muga ko turako turubaka haragera igihe ndabona nta byo gusaba yandi madeni, reka iyi modoka je ndayigurisha tuhera heze byo turiko turakora ko twakamukajaga. Wowe ugumye imodoka yawe kuko niwe uzozira twara abana kwishura wongera ubatora. Tubigira uko ivyo twumvikanye gukora nk'umuryango. Mugabo muri quartier sivyo babona sivyo bavuga, kuko barabona ingene je ntaha kare mvuye ku kazi bakabona amasaha atahira batangura kumpa amazina. Abantu tutera inkuru turabagenzi batangura kunyita amazina ntovugira ngaha. Ariko je ndabibamwo tugahura nkabaramutsa nkabavugisha, sinigeze mpindura
naja mwirigara ryabo tugatera iblag nkaba nzi yuko ninagenda basikara baramvuga abandi ivyo nakazi kabo ubwo za turabamo haragera igihe rero vyanka complètement ngira nce mbandanyiriza ko gushika mve I Burundi nze ngaha muri Amerika papa kazungu kihagaze aho nyene nashaka unumusuvugane n'umuntu ariko azoraba kino kiganiro bariko baraturaba hari umuntu yo bariko araca muri situation ubu nyene eta umugore canke umugabo hariho ivyagufashije hari ahantu wavomye uko kwihangana si vya bose kuko turabona ingo zisambuka turabona ingo zibanye nabi nashaka umubwira ni aho hantu wavoma ni igiki cagufashije mbega uwo muntu n'umusi yokora iki urakoze cyane cyo n'ikibazo ciza gose si n'ikibazo ahubwo ni musabye gutanga intererano ngira mbwire umuntu wese ariko akurikira ikiganiro Warubizi jewe ico gihe nari nkiri muto mu gakiza gukomera mu gakiza ntibisaba imyaka myinshi umaze mu gakiza ariko bisaba umutima wajanye muri ako gakiza bigasaba nico uri kurarondera icyo uri kuragwanira iyo mba umuntu ngomba gukurikiza turafise ico kibazo mu abantu tugomba kwigana abandi tugomba gukora nka naka kuko iyo uri mu gihe nk'ico cy'ibibazo nk'ivyo inshuti ziguhanura bibi ziba nyinshi inshuti zikubwira ziti bivemwo none ujya mugore agira ibi nibi abaza kukubwira ivyo baba benshi kurusha bakubwira ngo ihangane uci ugomba gukurikira rero ivyo bakubarira urasambura nta kabuza ariko nagira ndamubwira uwo muntu ariko arakurikira Warubizi kuno munsi amenye ko umuryango n'umugambi w'Imana si umugambi w'umwana w'umuntu umuryango ni projet Imana yitanguriye igihe yarema Adamu ikabona yuko Adamu ari wenyine bidakwiriye ikamuremera Eva Imana niyo yatanguye niyo yagize projet ya famille umuryango wenena ku Mana wubakiye ku Mana n'ingihe cyose wewe uri mu rugo ubona ko ufise ibibazo mu rugo ntuhavubwi uja kurondera parent cyangwa urondere marene cyangwa urondere uwundi muntu ja ku mavi bwira Kristo niwe wenyene ashoboye gusubira kubaka ibyasambutse amen kuko abantu bazokubwira bati bivemwo ironderera handi ariko Kristo arasura kabisubiza hamwe mu bugwaneza byose akabisubiza kuba bishasha amen rero aho niho nakuye izo nkomezi zo kwihangana nkaba mu kibanza kuko rana mu mico y'ikirundi umugore niwe ashika muhira kare ariko jewe narabikoze kuko sinaciye mpinduka umugore ariko hariho ibanga riri inyuma yavyo ikintu dukunda gukora kindi tukibagira nuko iyo habaye ibibazo hagati y'umugabo n'umugore kenshi harajamo ukwikwegera ko k'umugabo n'umugore bakibagira abana bakibagira ko hari abana bakomoka kuri mwebwe ibibazo biza kuba hagati ya mwe babiri ntasho babiziko kubera iki mureka ngo biafecte kubera iki mureka ngo vyonona ubuzima bwabo umugabo agacarondera gukora ivyo bashaka umugore agakwega ku ruhande rw'ivyo ashaka bakibagira abana ingaruka beza kugira ku bana abana bakuze bakuriye ku muvyeyi umwe ntibakura co kimwe n'abana bakuze babona abavyeyi bose bari kumwe ivyo rero twame tubiha agaciro twame duha agaciro naho rambwira abantu twakorana bavuga ngo ugasanga nk'umupapa agiye mu gatondo kunywa icayi anyoye icayi c'ibihumbi 4
muri patse sasta gacaja kuri robaoba buffet ibihumbi 7 kumura agaca mu kabara kanywa ayandi akaba agaca kubwira ngo mu gatono ugiye ngiye kurondera mukate w'abana muhira bari kwanywa mu karu igice c'umukate pain France bakigabo yari abana batatu woga tuvuga ugiye kunywa icaca 4,000 washobora ugiye kurondera abana nkabira nti ntimuzosura kuyasha ngo mugenda kurondera abana muja kwirondera mwebwe nyene ubwanyu wowe ivyo ugiye kunywa vy'ibihumbi 4 we ntavyo ukeneye ivyo nibigutera gute bigutera ibi diabete nibiki ujya mwana wawe niwe yarakeneye ivyo mari kugira l'inverse duha agaciro tube abo tuvuga ko turi uri papuri serugo urondera icubahiro mu rugo rwawe mbwa ubwo rugo utagubahiriza gubahiriza kuko uri umutwe w'urugo kuba umutwe w'urugo ntibisigura kuba utanga amategeko kuba umutwe w'urugo bisigura kuba upanga byose byo mu rugo n'ikibazo kizanywe n'umufasha wawe wowe nka serugo ni ubu wa mbere mu kukironderera umuti ntucuvuga ngo niwe yabizanye oya uri serugo uri umutwe w'urugo ibibazo bije biturutse kuri we ni wowe bitorera umuti abishoboye muhuriza hamwe akaza mugafatanya gutora umuti mbwa mu gihe mutaravyumva cyo kimwe wewe nka serugo ni uhagarara nivyo nakoze rero ndavuga nti je abana mu rugo je nzohaba hanyuma ikindi canja ku mavi kandi mana umufasha ni wamumpaye kandi arankunda ndamukunda kujya yamfasha ukuboko akankura muri bimwe nari mbohewe ndakwinginze nanje unyemerere yakira ukuboko kwanje agaruke kandi barabaje papa Kazungu turageze muri Amerika ubuzima bwarahindutse urumva urabaye uraje ngaha bego amaze imyaka ingaho uri wenyine papa Kazungu imyaka 3 n'amezi 7 warasize umugore n'abana hama ubuzima mama meme yaratubwiye ingene ubuzima bwabaye bwagoye ku buryo yahakubwira ati unyibagire n'abana bawe ushaka ubareke Kazungu ndagusavye rero utubwire wewe watubwiye yuko wasenga ukiri Burundi beka wabandanije usenga ugeze muri Amerika ahubwo bo muri physique twarize ibintu bya intensité nakoresha mu gusenga ndi Burundi nshitse muri Amerika nayigwije nk'icumi kuko imbere yuko mvi Burundi i Burundi kuvayo nari mfise ibindi bibazo ku ruhande mugabo hiyongera ko ibibazo byo mu rugo wenye n'ubwo warambwira ati ku neza yawe comoka ntitwikurira agashambara mu batuzi kuko utagiye turavana kandi uramaramara nanje maramara mugabo wo kwigira nk'ubu ugacomoka ko usanzwe ufite n'ibindi bibazo comoka uje muri Amerika hanyuma bizokwitwa ko twatandukanijwe nuko kuntu nyene we uri hariya nanje nkaba ndiga je ico gihe sinashobora kuvuga ngo ndamubwire nti jewe mu mutima navuga nti ndagiye twabivuganye kuwa gatatu uwo munsi yari mu kintu ndavuga ngo yabambawe yari yamakare rambwa ati ejo ukabona ntugiye aho ni kuturi kwa gatatu ejo ukabona ntugiye kwa gatanu wari ufise visa nari ndamaranye hafi umwaka yari kwirahera yari yaranze yari isigaje amezi 2 ngo expire cyana wenyene aca aramfasha kurondera itike candaza muga mu mutima navuga nti ivyo ugira vyose
uri umugore wanje ndazi ko nkunda ariko hariho ikiri muri wewe kiriko kirondera kudusambuza ariko ikiri muri jewe caranesheje ico kigomba kudusambuza nzohangana naco ariko wumva ubwo buzima itike ndayironse iwo musi nyene mercredi jeudi itike ndayironse kuwa 4 kuwa 5 ja kuri aeroport umukobwa mukuru niwe yaraciye ubwenge yafise 8 ans yaraciye ubwenge yarasikaje amezi nkane ngo akwize 8 dushitse kuri aeroport yaramenyereye ko naho ranja mu mamisiyo y'akazi mugabo uje kugenda nkagaruka hanyuma ico gihe yabona ari twebwe nka famille madame n'abana na jewe tugenda kuri aeroport bakandepozaho bakagaruka munyuma bakagaruka kuntora ngarutse mu uwo munsi ubona ha abana rero abana babaciye ubwenge aca abona duhuriye kuri aeroport nabashikanje babiri umuhererezi uwo nkurikira n'uwo nkurikira aca abona bose bariko bararira umwana aca abaza mama wiwe ngo ko batante bariko bararira hanyuma uwo mu petit sœur wankurikira hamwe ndiko ndabasezera bariko batanga kuvuga ngo tugende ku checking in uwo mushikanja nkurikira umuhererezi aca araturikisha ararira aturikisha arira avuga ngo sinzi cyane nzosura kukubona umwana aravyumva aca araza nanje aramfata papa ntuzogaruka ndabura ivyo ndamubarira yaravugije induru nk'ubu ndiko ndabivuga ca ndayumva mu gutwi kuko nayivanye kuri aeroport gushika muri Amerika kuko mu ndege nta muntu twavugana ntabwo twari tuzinanye naguma mbona iyo nduru naguma numva kakaruya ndashika muri Amerika cubona rero ushitse mu gihugu uri mushasha hanyuma ugize ngo ugira urondera amakuru ubaze umuryango wawe ntibakwishure ntibitabe telefone nandika ico gihe sinari bwana na telefone nasavye umukuze ndamwira ntiza computer yawe niyandikire email aca nyandike andungikira email ebana ipima nka detone yukunyihanikiriza ntuzusubira kunyandikira ufuta mu mutwe nyibagira sinigeze kubaho nunzi niho rero nicaye muri yanzo nababwira house of the people naricara nkiyumvira ubuzima ndi nkabona umenga ndi muri movie ndiko nkina movie hanyuma rimwe niho nibaza bimwe twaratwumva turi Bujumbura ukumva ngo abatipe bari muri za Belgique Ubufaransa Suède babandi baba baragiye muri condition nk'izi zanje basize imiryango ukaza mvuga ngo naka ngo yaragwaye mu mutwe kumbe ni nuko nterega finalement niho nagiye gutahurira ukugira neza kwa Kristo iyo udahungiye muri Kristo byose birashoboka urasara zirakorana ko ariko kuko uriyumvira wewe ivyo uri mukaraba uri ahantu nta kintu kimwe ashobora kwiha urumva uri umuntu uteza amashi wahora wiha byose hanyuma muhira ziriko zirasha cyabibanza uri umuntu w'umugabo ibibe biko biraca mu mutwe wawe ntushobora kuvugisha abana naraja muri Walmart nkabona abandi yindi miryango umupapa n'umumama bafise agakati harimo abana daddy mami abantu haraho bibaza ko ngwaye mu mutwe
ndi muri Walmart canke muri Fries Kroger hari no kubayita Kroger bakona ngenda nkora amosoze muri store bakaza umutipe akamanza ntingo y'amaso nkabuburije kubesha kwa ndiko nkibaza none nzosura kwitwa papa ryari nzosura kubona abana banje ryari nzosubira kufatana ukuboko n'umufasha wanje kujya mu nabandi babigize ryari ko ndavyifuza gamana haragera igihe ndavuga nti uko ibintu bimeze rero Kristo vyose nabihaye wewe je naco nshoboye muri iyo nzu hari habaye abantu banyikundiye b'abazungu baranzanira ibikoresho byose byo mu cumba ni tapi barampa nziza vraiment ariko ndabwira Imana nti Mana iyi tapi ndiko ndasenga ntayo nzigira mfukamako nca ngenda hasi ntora block sima zibiri ndazidugana mu cumba kandi Imana izi block sima nizo zokama mfukamako kugira ubone uburemere ivyo niko ndakwereka bifisa Mana ndakwinginze unzanire umuryango ndakwinginze umufasha wampaye yemere afata ukuboko ndiko ndamuha kujya nafashe uko yampaye ankura muri vya bindi ndakwinginze umugendere kuko naje kwira bikunde warangendeye umugendere yakira ukuboko kwanje naje kuko ndazi ko arankunda naje ndamukunda ariko hari ikiko kirarondera kudutandukanya ariko ico kironda kudutandukanya Kristo warakinesheje kandi niwe mpanza amaso naho ni mpanza amaso ni wewe nca mpera mu kwezi kw'icenda 2013 njya kabiri mu ndwi kwa gatandatu no kwa Mungu niho nyine wafungura ndabwira Imana Monday through Friday kwambesha kwa gatanu abandi babagiye ku kazi nanje nakandi ko kazi ndiko barakora kwambesha kwa gatanu hamba bakaronka paycheck nanje ndi ku kazi ni paycheck je ndakukeneye ko ni famille yanje kuza ntakinda gusaba bakazungu aho nyene mama meme ibipapuro bije urovyumva ko yari waruza muri Amerika n'abana nashaka umbwire umunsi wabona yukuje nashaka umbwire ingene wa shiftinze ivyiyumviro ndazi yuko wari wamaze gutangura guhinduka bukebuke ariko nashaka mbwira n'abantu bataravye ikiganiro ca mbere ca mama meme turaza gushira link musi iki kiganiro kugira bagende bakirabe hama baze gutahura cane ino ntahe nashaka utubwire igihe wabona yuko aronse impapuro yaraje arazironka ugiruze n'abana nashaka umbwira ingene wa shiftinze mind urashika ngaha muri Amerika utubwire ugo rugendo gushika naho mwaje murahura utubwire n'umunsi wambwiye akantu gashasha umbwira kuri alliance umbwire niyo alliance ingene vyagenze rwa rugendo rugoye kubera stress yo kuba ugiye gusora kubonana n'umugabo mwaheruka kuvugana kubonana 3 ans et demi imyaka ni myinshi ari haciye urugo je nari mbayemo jenye ni Bujumbura rwari urugo ndumugore nkaba umugabo nari papa nkaba mama nkafata ama decision jenyene ivyo nkora vyose ndavyigira inama nkaca ndavyexecute donc c'est vya bindi vyuko umutware muba muri kumwe mugira ikiganiro mugahuriza ku kintu muhurije ko mukaca mugikorera hamwe nari mfise pressure ya cane yuko dushaka kutumva ibintu kumwe nari mfise n'ukuntu ama préjugés arica cane buke yaho rambwira ko yahindutse kazungu yari umuntu afuha cane ako kantu ntitwari bwakavuge yarafuha vya bindi tutashobora kwicarana mu kabare ngo mvugane n'umuntu urumva ariko umuntu agufuhira abagukunda jewe bikanjena kuko naho namukunda narafuha ariko sindavyerekane ntibibe obvious
donc tugashwana turi twenyene nka mu byumuhari turi twenyene ariko we yaca vyerekana ngaho nyene ni ya support ni ya support ari byakunda kwiyumanganya bari baranyuranye ni byari bihari nepa kwiyumanganya ni byari bihari urumva donc nkaba ndamwibuka ko gufuha bimwe afuha muri mu bantu bikakujena nkamwibuka ko gushavura cyane ico nikindi ni ntahi komeye cyane yaho Imana yamukuye ho gukaza ishavu ryari indi ni yashavu yagigimizwa donc hari préjugé hari ahantu ubuze umuntu ko yari ameze iyo utaramubona amaso mu yandi ngo ubone igikorwa Imana yakoze ugumana ubwoba ubwo bwo rero nibwo naje mfise navuye Bujumbura naramaze gufata ingingo ko nje kubaka iyo ntaye mwarayumvise naje nzi ko nje kubaka ariko nzanzi neza ko nubwo nje kubaka tuzogongana kamere yanje ndacariko ndi travayako sindamera neza sindatungana ariko mfise n'ubwoba bwa kamere yiwe ingenameze yamambwira hari indirimbo ya Israel Mbonyi yari harawico gihe gisohoka imeze neza ngo reka mbabwire narahindutse yarahindungikira kenshi akahindungikira kenshi ampirindirisha iyo ndirimbo nayimenye ari wayindungikiye ari muri Amerika je ndi Bujumbura tayonze kaguma niyo kibaza why aguma ndungikira iyi ndirimbo kumba ariko ampa message narahindutse yampinduye izina mpirindirisha arakunda kubivuga ngo abantu batwita amazina ho hanze yari afise izina yitwa Mulevi ngo Elvis ule Mulevi urumva abantu bari bafise ukuntu bamuzi abantu bari bafise ukuntu bamuzi rero iyo ndirimbo yaramukoze ko cyane kuko yavuze ati uyu muntu aririmba ya majambo hari ahantu Imana yamukuye nivyo nawe Imana yamukoreye nza rero mfise iyo ntambara yo mu mutima yo kuba first of all tumaze imyaka 3 n'igice tutabana maze imyaka 3 n'igice nifatira ingingo nka execute mu rugo urumva maze imyaka 3 nirera nabana batabona papa wabo maze imyaka 3 ndi jenyene muri rusange donc ngiye kwiga kubana nawe imyaka ya mbere twabaye muzi uko twabanye imyaka myinshi hari kuva 2005 twarabanye gushika muri 2012 waje 2013 gushika 2013 turi kumwe tugongana gusa ari ntambara gusa ari induru gusa ta munezero mu rugo uhari urumva iyo wagize iyo experience naho buje uzi ngo decide kuza kubaka haba hariho ubwoba bw'ivyo mwahuriyeyo hahandi wahora ariko Imana yarakoze vyaragoranye cyane kuri jewe gusubira kwiga submission gusubira kumenya ko hari umugabo mu rugo yavuze sindamukontrediza imbere y'abana tubanza kumvikana imbere yuko nkoresha amafaranga kuri konte tubanza kumvikana nimba ari ikintu mbwirizwa gukora bikangora ariko ni nka kujya nyene watanguye kubana n'umutware wawe ingeso mugenda mwajusta mugongana umwakemera guca bugufunda akaja hejuru mukagenda mwajusta twabaye mu buzima bwo kwigana gushasha ariko hakabamwe ubwoba bwo ko ntemera ko vyo kuri yahindutse ko ntemera ubiravye warabibona ko yahindutse narabibona ariko nkagira ngo ni kakandi ko kumpenda kakandi kuno munsi ejo bigaruke bihinduke amfete n'ubwo bwoba nari mfise jewe kwicisha bugufi imbere y'umutware vema ntaco vyari bintwaye kumwubaha kumuha iteka kwiriye nari muhaye kera akiri imborego kubera kumukunda burya ndakubwira iyo umugore akunze umugabo wiwe kumwubaha ntibimugora kubaha umugabo y'umukunda ntibikugora kuko biza naturellement nta kintu wifuza kuba wokora kimubabaza iyo bamututse niwe babatutse iyo bamusuzuguye niwe baba basuzuguye donc utegerezwa gukora ico ushoboye kugira iyo honneur yimuhe je rero natanguye kuyimuha tukiri copain copine
naramwubaha cyane uravyibuka sheri naramwubaha mafuti yoba yarakora ntaho nigera nduzi ijwi ngo tushwane ntivyigera bibaho ahubwo ivyo gushwana vyatanguye tumaze kubana ariko bivuye muri ca gikomere naguma nshira kw'ibintu nukuri ubundi vraiment ugutangura kwacu kwari kwiza bigenda kononekera hagati ariko Imana icisubira kubirestora à la fin maze gufata ingingo konje kubaka urugo rwiza kugongana vyarahabaye ariko irafari yuko ni travail ko nanje jewe character yanje nari umuntu nkazishavu cyane nari umuntu mparira gose ntazi kuva kuri position yanje nari umuntu udashaka kunyemeza ikintu ngo urumva ngo ibintu ndakubaza kubera iki byaciye byadugiye byakatiye ukabanza ukabinsobanurira nkavyumva ariko naratahuye yuko umuntu ashaka kugira point de vue ukamurespecta muri point de vue yiwe nubwo muba mutayihuriyeko hanyuma ukiretira ukagenda ukiyumvira ti ni gute ijya point de vue yiwe ni wanje vyogiraho bihuriye ntahebe vyose nanje simpebe vyose ico naco kazunga asanzwe agifise cyo kudashaka kubabaza umuntu asanzwe agifise gusa gakazishavu uko gukazishavu rero nanje n'amanyama nari mfise bikagongana bikacika urubeye zigasha ni gute yambaye rya alliance iyo alliance inkuru z'iyo alliance byari bikomeye inkuru z'iyo alliance byari bikomeye jene igihe twavi Burundi hari agaperiode twigeze gucamo tukiri Burundi ataranava i Bujumbura ngo aze muri Amerika kubukene budasanzwe jewe alliance yanje na bague de fiançailles harageze igihe tukiri crise turavyumvikana sheri twaravyumvikanye ndagenda ndabigurisha muri bijouterie kugira dushore gusuma turi hinzu crise kabisa crise wikora kucufise sivyo hakuja kugurana umuntu agucishe mwijisha agenda arakwandagaza reka ngende nikore kuco mfise iyi alliance ndayigurisha na bague de fiançailles kubera je yari amagrame menshi niyo bague ya fiançailles nziza nyene ucugenda ukagurisha bampa kashe turi depana mu byo twidepanamo azana bague yiwe yaja yifise yaja yambaye ashitse aha aravyibo bague nubu ndacayifise iri mu kabati bague yaja afise ariko yaravyibushe itakimukwira arayikura nshitse ndamubaza bague yawiri erega twahatswe gufatana mu mashati wayishize mbarire arabwira ngo nabashere ngo namukuruzigaye ngana navyo yari yaravyibushe vraiment ariko ico gihe avyibuha ikwari wa munezero wuko famille igirize vyari byarabaye confirmé ameze neza ikineza neza caramwisha umunezero ari mwinshi nyene aratora kabiri bagaca arayikura kubera yarabubabaza ntabwo ngira ntiyari cinjira mu rutoki nuko rero vyagenze haciye igihe je ndiyumvira none uyu mutipe aguma asirikira ngaho hanze ari udukumi twigenze ukuntu iva ko nsubizako ndagenda ndarondera bague nziza mbona yo mubera nshoboye kwa fodinga ndayigura atakintu na kimwe namubwiye atana kimwazi hama ndashika muhira ndahamagara abana ndabwira nti ngomba kumubwira surprise papa no basha barambaza mama nibiki bisa abana rero bakunda surprise bakunda ikirori kuri biki wagize nti raba naguze ba is it for papa ni yes mugira imwambike nti none ngo ujya mwana muto yacarambaza ngo are you going to ask him in marriage you don't nuzi ko turi married already no yani I just want kumwambika iyi bag as a replacement imwe itakimukwira ngo ariko nyene ca ndabigira funny ca ndababwira nti I'm going to do it the way he should do it for me ndatera ivi ndugurura box arayibona arifata gutya ahubwo nta mafoto twafashe vraiment aratangara ati wavyiyumviriye gute ca nambwe abanza urindira you are as beautiful as this gold you are as precious as these diamonds would you please wear this ring as a sign of your engagement to me yes ndayimwambika abana baranezerewe barakoma amashi
twari twenyene vraiment mu nzu nta bintu twakoze vya hatara ariko vyarabaryoheye. Oh my god. Vyarabaryoheye cyane kuva ico gihe rero basha ahari hose abameze gutya. Ego. Papa kazungu. Abameze gutya bashaka yugo wabonye. Papa kazungu umusubize gutevra. hariho ibihe bigora gusigura ubura amajambo ukoresha deja ni igihe caje gikuri rwabaye urukurikirane rw'imisi myiza kuri jewe yababwiye ko bage ya mbere nayikuye kubera nari navyibushe ntibikinkwira ariko mbere yuko ndyibuha narigeze kuba ntapima n'ibiro 50. Uri umugabo. We fata kuva mu kw'icenda gushika mu kwa gatanu ujya kabiri mw'isomene naronze Ni wajya 6 p.m. oya najya samedi dimanche naho nyene kubera istomari yaramaze kuba ntoyi kandi n'ivyo guteka nticari kirenga narashobora kunywa amata ikintu narakarera koka iyo samedi naranywa kajya kaduze ka koka tujya 12 naraduheza na dimanche tundi 12 ni mugani wabo twabana imigati nibyo byari nkateka ibiraya yumva sinazi no guteka rero harageze igihe ndonda jewe ubwanje nkigirira ubwoba hari igihe abana twavugana ku telefone umwana mukuru akambwira papa turungikira amafoto abantu ntizobarungikira nawe sinashobora kubarungikira amafoto abantu nk'iyayibonye n'ivyo kuza baca bivamo abonye ingene meze ariko maze hariho byinshi twagiye kubera umwanya twagiye twavuze bwa mbere ngira ngo hariho ibyagiye biranyereka ibimenyetso Imana yagira nkorera nkarota nkamubarira nkarota nk'amaharagera igihe nawe nyine aranyemera ati yego umunsi ampamagara ari rya mbere mu myaka 2 n'amezi ambwira ko ati je barankuye mu kazi nari nabimubwiye insome navanye ko narose mbona bamwirukana mu kazi nawe ako kazi kari kimwe mu byatuma avuga ati nja muri Amerika gukora ko nibereyeho nifite ubuzima bwiza Imana ikibanze nyiganyiza ivyo byose yarahagaze ko ugomba kudusambura yamwereka ati iki niki na Imana ikigenda inyiganyiza ivyo nyene byose irabikuraho ikuyeho icanyuma ico c'akazi aca n'ibindi yari yarabinyegeje naramubara ntinarose iki agacamo ivyo nivyo nyifuriza Jose ndakubwiye ivyo narose byose bikaba akihora ntambare na kimwe mu gico canyuma kibaye aca arampamagara ndibuka ndababwira nti narabonye telefone mbona kuko je mu telefone yanje ntihazigera hajamo handitsemo hani ego nabonye hani kuri WhatsApp mu cuma nari kumwe n'umukuza twabana Angelo abantu mbe nkuyo bagira nshwikire bagira ntuke ntantuke Angelo yumva ncansohoka nja kwibaraza y'inyuma muri iyo nzu twabamo House of the People imbere ko nitaba nabanje gufukama kumbaho hanze Imana ndakwinginze umete uvugana neza ndakumbuye kuvugana nawe nk'umufasha wanje ndakumbuye kuvugana kuko twara tuvugana tukimenya ndakwinginze abariko tuvugana mose allo nta na allo yigeze ambarira yigeze avuga yari kwararira aho ari kuri large yavuye kuri ambassade bamubwiye ko akazi gaheze ntiyamenye n'ingene afashe rya large
haragera igihe araheza kurira mbwa nanje numvise ariko ararira nca nibuka indoto mperuka kumubarira cyane sirema ko bamukuye mu kazi je rero yararira nanje ndiko nshima Imana yego ndako nshima Imana urakoze kuko ibi warabinyeretse ko abinyeretse ukabubikoze nuko inyuma yavyo hari ikintu ciza kuko imigambi yawe ni myiza kuri twebwe munyuma carambwira rero sheri yo yambariye sheri nahase gukorokera hasi kuko yoshe nayiheruka mana yisi nijo ngira nko muri 2006 nyacha 2007 yako numva sheri numva ndana hamwe umva kuhindutse nari grenga ubona umwe yonze ameze gutya uwo moya cyane numva ibiro biriko biduga ndavyumva aho nta nkuru ziri mu nshuti bakunzi ba Warubizi nukuri munyihanganire ino ntahe izogira ibice bibiri rero n'umunsi twagira tugarukirize ngaha je n'umunsi numvise n'ibintu ntari bwumve vraiment mwumvise mu mico yacu abanyafrika ubu peut-être ngira biratanguye kuba vyoba mu myaka yabo nta mugore yoba yarafukama akabwira umugabo ati woshobora kandi kumbera umutware ivyo tubizi ko ari abagabo babikora ariko Madame Emelyne yarabikoze nukuri jewe vraiment iyi couple ndabakunda nico kintu novuga vraiment kandi ndabigira ko byinshi rero abantu bose bazorabana kino kiganiro ndazi yuko bazofashwa kandi ndazi yuko kino kiganiro kizohindura abantu benshi naho co hindura umuntu umwe nukuri niyo goal ya Warubizi rero nagira nshimira abantu bose badukurikiranye nshimira abatumire banje bashoboye kutwakira mu rugo rwabo kandi bakatwemerera bakanatuzimana nukuri cari kiganiro kiryoshe kandi natwebwe tugikora caturyoheye rero nagira nshimira abantu bose bazora kino kiganiro please mugisharing bwira mugenzi wawe abwira undi mugenzi wiwe nukuri maze kubona bikora abantu benshi badushingira intahe n'abantu baba bahawe intahe n'abandi bantu rero ntutinye nukuri yubonye ikintu ciza ntutinye kubwira mugenzi wawe kuko ntuzaho umuntu azokirira canke nushobora kumenya aho umuntu ahurira n'Imana rero mugende mugisharing subscribe share like and comment ego Imana ibahezagire abantu badukorera no mashusho mu barondere nama nababwiye yuko arabizigirwa please bitwa Leani Media nabizigirwa mu barondere bakora amashusho meza bakora ama video meza ukuri ntimuzokwidoga rero nagira ndabasezere mwakoze kubana natwe jewe nateguye kino kiganiro nitwa Darlene irakoze Imana ibahezagire naho butaha Warubizi.